Abanyagihugu ba mu Kinogono zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu bavuga ko muri kino gihe bari mu buzima butoroshe biturutse ku mazi y'imvura yateye abomora amazu babamwe nkuko uyu mutamakazi twasanze aho mu Kinogono abishikiriza. Aya mazi arashunguruka, amwe arashunguruka ayandi akabira umenga ava hasi. Urabona nkaya ayo ngaha nta mazi yahora hashika arabira kubera aya ari aha arabira no mu nzu hose mu mazu hose turara mu vyondo. Akavuga ko beza bikagira ingaruka mbi ku buzima bwabo. Ibimeme biradufata kubera amatwareti abomagurika. Uyu munyagihugu avuga ko ayo mazi yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze. Aya mazi asubiye kuboneka ku kwezi kwa 11 k'umwaka uheze. Ko nace ntangazwa twari tumenyereye amazi aba menshi mu gihe cyo kwa 12 no gihe cyo kwa mbere. Ariko rero iki gihe yasubiye kuduga ku rugero rurenze. Niyo nkuru Frediane umwe mu barongoye intwaro aho mu Kinogono avuga ko amazu agera ku 150 ari yamaze kubomoka biturutse kuri ayo mazi yashwaye aho hantu. Niho gaserege kazana niyo ruguru k'amazi. Ako gaserege ro kagaca kamena mu nzu z'abene gihugu nyinshi nizigira igitigiri zirashika nk'ijana inzu zo ngaho iwacu mu Kinogono zimaze kubomoka. Benshi baragwaye aha mubona abana benshi baragwaye bamwe ntibakija no ku mashuri. Agasaba abamukurira kuronsa amahema abanyagihugu babamwo hamwe no kubaronsa ivyo bafungura kuko batakigira aho barimira. Abanyagihugu ba mu Kinogono bahuye n'ivyo vyago muri kino gihe ntibagira aho bakika umusaya kuko abatari bake batagira handi baja bahita kuba muri ayo mazu yabomotse naho hari abagerageza kubaha indaro.